Okay. The guy the superstar. Yeah. The bene wa Burundi. Yo, my people, abantu bose muri Edmonton no mu burere bwose bwegereye pembeni ebana hasigaye ro konta roburu yamaze gutangura nawe babwiye ubu birakomeye sana mugende hariya kuri IG yanje muraza kubona ukungene mugura ticket prevent bica bizimbuka abantu bari Edmonton harasha turi kumwe na Mishu n'abandi bantu bakomeye coupe yo ni Edmonton twagiye Montreal. Kizigenza mu gutweza karori mu gutaramisha abanyagihugu uwiswe mugenzi Aubert Fred batazira Kigingi akaba agiye kudushwaramwo mu gihugu ca Canada. Kigingi aje ngo ataramishe inshuti abagenzi n'abakunzi biwe mu bisagara vya Edmonton, Montreal na Ottawa. Amatwi adusumira Kigingi imyiteguro iramurembeje. Imana wa mbere mbegurazi bavuze yuko ata muntu numwe yoshobora kumenyera imbeho ya njyewe regire nitegure ndagahanwa na Mungu akazonanira. Yari Armel Niyongabo mu gisagara ca Edmonton mu ntara ya Alberta. Ndabaramukije uyu ni Madame Joa Imuhira Media ndaramukije abarundi mwese aho muri mu mpera zine z'isi Amerika, Australia, Afrika, East Africa aho umuntu wese yumva ikirundi ari narababwiye ko nzoza ndababwira amakuru y'aba diaspora no musi ndaronse mu diaspora kandi ndamukuye kure namaze imyaka n'imyaka ndamurondera ariko no musi ndamutoye uwo si uwundi ni Mishu umukomedi wa kera tuzi yitwa Willy Kabayabaya. Turabaramukije Willy. Ndakuramukije nawe Josephine Kamana. Mwahora hega Willy? Twebwe turi mu gihugu ca Canada, turi ngaha Vancouver, tumaze igihe imyaka 12 turi mu buzima bwa misi yose bazi ko onaguma yiruka muri ibihugu. None fasha kubanze wibwire gatonya abanywanyi ba Imuhira Media bamenye umuntu yitwa Willy Kabayabaya ariwe kera twita Mishu. Okay. Nibaza ko ari ibintu byoroshye cyane kwidondora nitwa Willy Kabayabaya n'amazina abavyeyi bampaye abantu bavukiye mu Burundi banakuriye Bujumbura mu gisagara ca Bujumbura nkaba narize amashuri nk'abantu bose hanyuma rero ndagira impano ico bita talent mu bintu vyerekeye comedy akaba ari natanguye kera ndi muri école primaire ndavyibuka hanyuma bitangura buke nyene twe turakina bisanzwe hanyuma mu nyuma biraduga buhoro buhoro hanyuma no munsi nkaba mba muri Canada nkaba nubatse nkafise abana batatu. Amen. Hama uno musi Willy igituma catumye ndakurondera narakurondeye ndaronka telefone yawe narakubonye muri Limo TV n'umumenyesha makuru Jean Pierre ariko aratubwira yuko mwahatswe pole sana bamwe banka uruko bagwirabura ngo nawe baraguhakije mu bandi. Yego barampakije ariko no kuri rumva ibintu ntaziga ariko vyagashobora kuba muri ibihugu biteye imbere uvuga uti ibihugu birimo amahoro birimo ubutunzi byose atangorane hari mbwa urumva vyarambaye ko hanyuma Imana irabikora neza hanyuma no kuri vre mu muntu ndagerageje ndamwivuna kandi vyagenze neza. Nuko rero bon abakeneye amakuru aramvuye muzogende muri Limo TV. Ego cyane. Umumenyesha makuru Jean Pierre muzosangaho ukuntu Willy Kabayabaya yashoboye kutubwira ukuntu yahatswe hama Imana irakinga ariko kubw'uno musi hari ikindi kintu catuzanye. Naronse amakuru turafise umushitsi le 21 turafise umushitsi w'umukomedien Kigingi candonka amakuru avuga yuko Willy Kabayabaya nawe nyene azoza kuduteramisha muri ico kiganiro ca Kigingi. Ego cyane vraiment ivyo ni ibintu biryoshe cyane kumva kubona nka petit frère wacu Kigingi ashobora kuva mu Burundi akaza muri Canada hama nanje abateguye umuzo wiwe twaravuganye muri no misi iheruka hama ndababwira nti nanje ikubinyerekeye n'ukuri nti umwuga ndawuzi neza kandi nakoze ibintu bitandukanye muri comedy nibaza yuko vraiment ari umwanya mwiza kugira ngo twereke abarundi bari mu mahanga yuko hari ivyo dushoboye hama ariko kubona Kigingi yashoboye kuza kandi imenya amakuru mfise ubu mu mwanya umengo umwanya uza kuzaza kwashitse Edmonton gusa hindwi z'ijoro yazwa yurutse indege umva bivuga yuko ibintu biriko bigenda neza hama nanje rero Mishu vraiment n'ukuri ku munsi wa gatandatu tuzoba turi kumwe hama nanje zoza Edmonton ku munsi wa gatanu après midi ma 18h nzoshika. Ego cyane gose Willy Kabayabaya turashimye cyane kandi turakwakiriye Edmonton kuri show ya Kigingi.
ubu ndafise ibibazo nagomba kukubaza Willy Kabayabaya. Mhm. Ego mwatubwiye iyo mwahora yuko mwashite ntuze muri iki gihugu ca Canada muca mubaja mu buzima bwa misi yose. None Ego. komedi mwari muherutse kuyikora namba mudaherutse kuyikora ni kubera iki mwayihagarika? Nukuri si guhagarika comedy ufite nkishika ino muri Canada urumva naje jenyene nsiga umuryango muri Afrika mu Burundi hanyuma ntabwo papuro nk'abantu bose vya immigration kurondera abavoka kurondera ama residence n'ibiki byose ibyo birantwara umwanya utari mutonya ariko rero mu mwanya nyene narashoboye kuja mu ishuri rya comedy nkishika ngaha nagiye amashuri ya comedy ngaha Vancouver amashuri nk'atatu atandukanye barama n'ama certificat mu ico gihe ndaronka chance araba ico bita juste pour rire ni spectacle ya francophone yabereye ngaha hanyuma ndajamo n'ukuri bigenda neza nari umuyimikana donc umwe mwirabura umwe mu bazungu 20 n'abangaye turajamo vraiment baranshiramwo ndakora ibyo nshoboye ariko rero mu nyuma haza mu byo kwakira umuryango kwakira umugore abana kwiyintegra amasanga nyene ari umwanya wanjanye wo kwicara ngo ni concentre kuri comedy mu nyuma naho nca no mu mashuri nja kwiga ibya plomberie birantwara imyaka igera kuri ine urumva rero ndasamara gose uyo mwanya wo gutwenza umwanya wo gutwenga bica biraparangana ariko rero ubu nukuri nagarutse ku rubuga urumva nk'iyi bya Edmonton nibaza ko ari nka visibility zosubira kugira ngo nibutse abantu ko kiriyo hanyuma kandi tugishoye ko ibyo twakora kuva kera. Amen amen. Karibu mu mwuga wa komedi. Kubera mu minsi hari ibinyamakuru i Burundi nashoboye kugerageza gukwirikirana baca bavuga yuko se wa komedi ari Kigingi. Mugabo nanje ku mutima ndavuga ndiko ndakwirikirana ivyo binyamakuru ndavuga ati hariyo bakomedye mutazi peut-être aba bana urabona n'indi generation iri kiraza ntibazi hariyo abantu bitwa abanyamoya turabibuka barabakomedye bakomeye cyane hariyo nkuzenya mbe yitwa nde yakora muri radio RPA yitwa nde mashoke bose ari mu Burigi ego hari abakomediye benshi cyane mu nyuma barazimangana ariko iyi generation izi Kigingi n'abamukwirikira gusa none ni kubera iki abantu ba kera b'abatalentueux yaba mu muziki hariyo n'abandi banuzenya baheruka kuza kubita show ngaho Edmonton nabo nyene bararirimbye baravugiriza ba Christophe Matata baravugiriza baririmbyi ba kera mugabo septembre barazimangana ni kubera iki aba artiste ba kera umenga bari mu gacerere oya nukuri si ibijanye n'agacerere urumva umuntu wese agira akapanga programme z'ubuzima niki hanyuma kigiye ciwacu vraiment twarabikoze neza mu Burundi hanyuma iyo ugiye mu mahanga hari ibintu binduka mu mutwe wawe mu buzima bwa misi yose ugasanga hari umwanya kujana n'ibiki ariko kuvuga ko tara ibigiye oya nukuri vraiment kuko tara turazigumana gusa urumva twese nk'uko wabivuze imbere yiwanje ndavyibuka kera nkiri umwana mutonya haraba ama festival kuri stade turabana bato amico gihe Jean Pierre Nyamoya vraiment yari umuntu ameze neza cyane gose yavuga mu ntarangozi il était très très bon vraiment ariko mva yari tavyimana nundi twa Kibamba bamubwiza mu Kongomani Kibamba dati nibutse yes yakora mu ministère des finances ahantu nawe yari umuntu wa bien vraiment bajya rero ndabibuse nkino umwana ni kuri vraiment abantu banyaspira cyane hamarira tugiye ciwacu turakora akazi n'abamashuke turakora akazi mu nyuma rero turaca kondera ubuzima hirya no hino bica byaparana nta marero jeune generation yatangura ariko ico no kubwira no munsi nuko jewe mishu mu Burundi araciye amezi 3 natanguza ishuri yitwa Mishu Comedy Club ubu hari abana batanguye kwiga ndiko ndigisha ubu mu Burundi dafite gasale hano muri Rohero kuri Moso ubu hariyo n'abantu bavuye mu Rwanda no muri Congo baza baba formateur barabigisha kuko comedy urumva ko twayikora harimo impano no gukora akazi ariko rero comedy misanzwe ifo kwandika kugira witegure umenye ivyo uvuga kuri stage uyu munsi cyo kwazo kurambaza ngo mbega bigenda gutenga umuntu ngo atangure ashitse hanze canke amatara y'abantu bakera yarazimye so guzima urumva ni gusanzanya nanagiye mu mahanga byose biraparangana ntumenye ivyo ari byo oya nukuri muragaruka vraiment kuko turabona hari abantu tuvuge nko mu banyamerika turabona abastare bakomeye barinda basaza gushika naho bashika bana ubuzima bohera bakibandanye biko gabo abanyafrika bacu abarundi bacu esete mu mabara zimangana kandi bagifise inguvu nka Mishu oya nukuri vraiment je ndakwemereye uyu munsi nuko weekend turi kumwe muri Edmonton nanje nshaka gusura guva hasi so ndibutsa abantu ko hari byo dushoboye gukora hanyuma ariko igikuru icyo nifuza ariko cyane mu mutima no mu bwenge bwanje nifuza yuko hoba abana bakiri batoye mu Burundi n'ahandi twabigisha amakomedi kaja ku rundi rwego vraiment na Kigingi ibyo akora ni byiza cyane
naho nyine mwarakeneye abandi bajene benshi bakorana benshi kugira ngo tugire ikintu gikomeye. Cyo tuma n'umwaka uza nifuza kuza mu Burundi. Ego vraiment mashaka uzota mu Burundi mwaka uza mashaka kugira spectacle n'abakomedi isi yose nyene kabihari abarundi bose kwa duhari twaryosha ibintu tugatera n'ubushimwe kugira ngo iyo tara nyene ntigende kuko ikibazo gihari uno munsi hagiye wacu tara comedy ndabizi n'ibintu bitoroshe rwose abantu utanguye comedy kandi itangura bavuga ngo ivyo bintu by'ibisazi ngo uvuga ngo ça c'est de n'importe quoi urumva hari bakubwira ngo ubwo burofa bwawe ntirwo burofa bwanje murabundekera barangora ariko rero mu nyuma cyagize kuri ritme nziza nsigaye ngira ama sketch muri ambassade za Amerika z'Abafaransa amabanki y'Ubujumbura afite iminsi mikuru nkaja za Brarudiga kontra za Telecel vraiment iraja ku rwego rundi abantu batari baziga. Yego cyane yigeze kumva umuntu atubwira ati komedi yamyeho meme imbere yuko n'igihe c'abami komedi ngo hari abakomedi bahora baza gutwenza umwami cyane gose. Yego komedian none mu ncamake komedi niki ku bantu batabitahura nk'abantu bari ngaha muri Edmonton urabona muri Edmonton muri Canada en général dusubiza byinshi dufite ama stress twamaturushe nka wewe wobwira iki komedi niki komedi fasha iki abantu kugira benshi bazoze kwitaba ari benshi baje kuraba iyo show ya Kigingi iyo show ya Mishu. Ico nababwira nuko nukuri hajya urabona nk'ibi gutubamwo uvyuka hakikaye nka 5h du matin ukaja mu buzima bwa misi uko tabugije urushe ugashikuteka uja mu gikoni ubuzima nyene butoroshe. Nico tuma rero nk'ibintu vya comedy vraiment nkino abantu batwenza barakenewe cyane. Hama comedy nikintu ni nka therapy ni nk'umuti nuko. Tendazi yuko vraiment kuva kandi umwana nicaye mu kumwe n'abandi bana mu ishuri ahantu se n'abandi yantuwe n'abantu vraiment abantu benshi baba bari hafi yanje kuko umuntu twirigwanye yirirwa ameze neza. None munsi vraiment muri Canada nkora muri kompanyi y'ibintu vya plomberie nini cyane mu abantu 300 barenga. Nk'ubu no kubwira ku kazi wacu 170 ingahe muri building dukoreramo. Abantu bose mu gitondo barabaza bati mbega mishari he gutyo gusa kugira bamenye aho merere gusa ko iyo twikuma n'umuntu twigwa tumeze neza dutwe kandi birafasha cyane n'ukuri. Uyu munsi rero nifuza ico nifuza kubabwira nuko vraiment nk'abantu baba mu mahanga nkatwe tubino twaje guca ingero vraiment murakwiye kuronka umwanya wo gutwenga vraiment n'ukuri. Sinzi ko nzobikora ariko ndifuza no kuzogira n'akantu ka platform cyangaki nkafasha nk'abantu mu weekend duhurire kuri Zoom umuntu agatera inkuru abantu bakaryoherwa ngira byo ufasha nganje nyine kuko aya mahanga urana ntiyoroshe na gatonya nico gituma kuntu vyemishu tubakeneye cyane gose kugira abarundi mwe muduteramisha kugira twametse ko turatwenga rero nukuri mishu urakoze cyane gose rero twashaka tuguha umwanya uhimirize aba Edmonton bose bazoze muri show yawe umwe na Kigingi. Nukuri vraiment nagira nsabe abantu b'abarundi abanyarwanda abantu bose batandukanye bakongomana abantu bose bo muri Afrika iwacu bazoze vraiment samedi zobari saa 12 ayego vraiment spectacle zobara nyene muri Edmonton hanyuma Kigingi azoba hari nanje mpari n'aba DJ beza bakomeye nukuri vraiment tuzogira umwanya mwiza ibihe vyiza vraiment muzo muri hafi kuko ivyo bintu navyo muzosura kubona. Murakoze cyane Mishu. Urakoze cyane nawe Imana ikugire neza hanyuma natwe nibaza yuko tuzobandanya tuvugana namwe dukorana namwe turaco twokora kugira ngo ibintu vya comedy bitera imbere bibandanye bije imbere gusumba. Tuzobashigikira imuhira media iri hafi yanyu kugira ishigikire abantu bose bariko basa n'abajyamitse amatara turize neza yuko mu minsi muzoyavyura mwese mukagaruka abana bakiri bato bakabigirako kuko burya ikintu nabonye Mishu aba artiste ba kera barafise amatara kandi barafise na professionalisme mugabo aba bana kubera batagira makopi batagiraho basoma imyuga yabo uca usanga bariko barabrikora bikabagora bakabura kocingi rero turabatumiye mugaruke mukocinga abo bana mu bankadire kugira umwuga w'abarundi ntuzimangane. Namereze ko kindi nuko mu miseze nagize kuvugana n'abantu bagira comedy mu Burundi kuri zo ndabwira nti ubu umuntu wese arafata telefone yiwe kagira ikintu cyitwa ngo ni blague canke iki ca 2-3 minutes aja kuri YouTube akavuga ngo nayo ngo no mu comedy nawe ntamenye yuko ni art vraiment isaba umwanya nk'ubyo dukora nk'ubuje bisida kubesha ndafise ibitabo nandika nka compose ibintu nk'ubusamwe ko nditegura vraiment kugira nzokora ibintu nyene vya bien hamwe umuntu azokumbagara no kuri kimwe karibu Mishu karibu je ndakuzi narahora nkurikirana amashow yawe
mfise merci umunezero beaucoup mwinshi cyane abarundi benshi bari ngabara bumvise yuko uzoza gusa baravuga ati ibintu bizoba bishushe bizoba bishushe ebana si twe tuzobona harageze kugira tubone ego amatara cyane ya mwebwe na naje vraiment kigingi nzoryoherwa vraiment kubona abantu b'abarundi ko naheruka Edmonton ryari muri 2014 niyo naheruka ngaho ni kera ni araciye kera kwera ico gihe yaje spectacle hayo ntuze igitaramo ca Kidumu Kidumu yaje wow kuririmbira ego oya karibu ubu ntimuzose kudumaza imyaka ingahe Oya chaque ahubwo année chaque ubu Jenny trimestre baza yuko turabakeneye agwa na Jenny baza yuko ahubwo buzotangura kuza ndapita pita mu ntara zitandukanye z'iki gihugu vraiment ngira spectacle une fois le mois une fois nkasirikira iki gihugu abantu bakaryoherwa vraiment nukuri karibu turabakarabishije nuko ego rero cyane reka gose tubashimire cyane murakoze dushimire cyane n'abanywanyi karibu kwa kigingi ego na mishu muzobona byinshi merci beaucoup muzotwenga muze mwiteguye gutwe amastress azogabanuka tuzoba turi bashasha mu mutwe oya hama nibaza dukora ko uko akazi neza ka Canada kujya ko mwishengero bavuga ati nizere kuko mwaje utari ko mugenda niko bizogenda amen amen merci murakoze beaucoup cyane mishu merci beaucoup un ego plaisir bye bye okay ego okay murakoze mishu ça